Kimwe mu besoin primaire y'abantu hariho gufungura n'ikintu umuntu akenera kuva avuka gushika arinda asaza et par conséquent ni business opportunity izokwamaho uwo twagendeye uno munsi yahisemwo kubihindura umwuga nkuko mubimenyereye mu kiganiro cyacu personality twama tugendera abajeune entrepreneur b'abarundi kugira ngo batubwire ivyo bakora uko babikora ndetse n'ico bifuza gushikako mbega ko guteka ari ibintu benshi basanzwe bakora mu buzima busanzwe uyu wewe afise akarusha kahe n'ubuhe bundi bumenyi umu chef cuisinier akenera impande yo kumenya guteka ivyo byose nivyo tugiye ngo atuyagire mubane natwe. Je nitwa Ichinuka André Bernard amazina abavyeyi bampaye bakaba ntazira Chef Kaziuska. Ichinuka André Bernard n'umuntu ameze gute akunda iki akorera iki mu buzima bwa misi yose? Nkunda gukora nkunda akazi kanje nkunda abantu nkunda n'Imana. Mu buzima bwa misi yose je suis chef cuisinier à plein temps nakandi kazi. Bon d'absundi je suis aussi coach en développement personnel et éducation financière. Oui c'est ça. Wakurikiranye amashuri ayahe wayakurikiraniye he? Nize secondaire nayize kuri Michel Archange université kuri Université Lumière, muri sciences politiques et relations internationales. Hama ibyo kuba umuchef byaje gute ni ikintu wamye ukunda canke caziye aho nyene? Ni ikintu namye nkunda. Mama wanje niwe yabinshizeho kuva nkiri muto. Yarakunda kudutekera ibintu bimeze neza and then namwe inyuma yiwe cabinza muko nyene ndabikunda. Par après ntanguye gutekera abagenzi niho bambwira ko nkora ibintu bimeze neza cane ndavuga ati okay ntangura rero ndatangura ikarrière yanje yo guteka. Vyari passion mugabo guteka twese turateka yego ariko kugira umuntu arindagira titre ya chef birakeneye ubumenyi budasanzwe ubwo bumenyi waburonse gute wabukuye hehe byagenze gute? Bon jewe je suis un autodidacte. Novuga ko comme j'avais ça yari impano kuri jewe ni impano guteka ni impano donc ntibyangoye kurondera ubwo bumenyi kuko il suffisait juste yuko ndaba kuri YouTube ça suffisait kugira asubiremo ibyo mbonye. Hari n'abantu bavuga ngo ni amaboko meza ndakunze kuvyumva ko toshobora kuba twoziteka ikintu kimwe tukagira vya bindi nyene muga ivyo wundi bikaryoha kurusha. C'est ce qui est intéressant en cuisine. Umuntu wese yaba jewe yaba wewe yaba cameraman umuntu wese afise ukuboko kwiwe. Donc ntidushobora guteka ikintu kimwe mugo ntikizokwigira kimera co kimwe. Uratanguye urize kuri YouTube ndetse n'ahandi wagiye urabikora ubumenyi uraburonse ni gute eske wavyiga ubikunda canke wavyiga uvuga uti ndiko ndavyiga ngira nce ntangura akazi? Deja natanguye akazi ata notion za hatari mfise ko ndibuka natanguye ndandaza sandwich ya 2000 francs. Rero comme nabonye naciye ndonka support y'abagenzi ndabona ko niyo sandwich ya 2000 francs nakora
nabona abantu bayikunda cyane genre y'avait quelque chose harimo akantu gakwega abantu and then par là buke ndiko ndakora ko mama yarayinjira cantangura kwiga ayandi mapla mashasha et après ça a eu du succès kuko nace ni focusinga ku mapla adahari ino canzana amapla nk'atatu adahari ayo mitraillette belge na tacos wa mbere yayizanye ngaho hariho loaded fries narazanye na sauce yitwa sauce samouraï and then ivyo vyampaye ma succès après cadagira formation en ligne mu bijanye na barbecue c'est là naciye lancer service ya barbecue yep donc ngenda diga buri munsi gushika n'uno munsi ndacaye kudiga ako tubishize amajambo make twavuga yuko Chef Kaziuska canke restaurant Kaziuska yatanguranye na za sandwich. C'est restaurant Kaziuska. Restaurant yitwa Rest Arts. Okay. Yeah. Donc vyatanguranye na za sandwich. Yeah, natanguye nkorera ayakabaraza kari gaho inyuma niko nakiramo abashitsi. Donc byatanguranye niyo sandwich ya 2000. Yes, mugabo chaque business irakenera budget vyatanguye gute wayikuye hehe yarangahe nimba ataco bitwaye kuyavuga? Tu sais, iyo ufise impano ukaba ufise vision burya amahera ntabura capital ntibura kuko nari navyanditse no kuri statut no munsi ubutunzi bwa mbere Imana iduha n'abantu kinanzikaye mu mutwe je yarashaka kubisa umutwe ntiyagice kumarira uyimenye kubukoresha mugabo bon nashatse mvuze ku butunzi nashatse kuvuga dans le sens ya richesse genre kino compare n'amahera kiza imbere y'amahera n'abantu kuko abo bantu nibo bazoguha suti uzokenera yose jewe natanguje un capital de 50 000 francs. Wow. Yeah. Kuko je nari nsanzwe ndi muri commerce natanguye gukora amahera nkiri muto cyane. Donc iyo ntuze ya business yakwamyemo. Yeah, ikintu cha business namye ndacumba kuva nkiri muto. Ko natanguye ndandaza amakara. Okay. Amakara niho havuye ko by'amakara ca birahomba. Ca bihurirana n'ivyo ntanguye ivyo byo guteka. Ca byinjana muko. Okay. And then nagiye daronka support y'abantu bashigikira gushika n'umunsi wabonye ari abijya byose ni support y'abantu y'umuryango n'abagenzi aho hari ryari igihe watangura neza ugira ama sandwich uja kuzindi etape hari ryari haheze imyaka ingahe? J'ai commencé en 2017, février 2017. Donc haheze imyaka 5. Yeah. Yego twe muri business ndetse no mu buzima busanzwe canke n'andi ma carrière umuntu agitangura novuga ntara dekona canke akagira utuerreur tumwe n'utuerreur wagize bien avant ushobora kuba wibuka ugitanguza neza Kaziuska. Tuerreur rero ni menshi canke amasquat. Amasquat nico kintu. Erreur ya mbere ukora niyaza mu gikoni erreur ya mbere umuntu akora ni kuzigiza and then mu client acainda kurindira kubisuramwo gushasha indi squat nakubise hari muri kermesse ya internationale c'était en 2018 nimba ntihenze et kermesse ya nyuma yabaye internationale. What if say stand? Ego. Mais bivanye n'ama circonstances uwo munsi narahomvye hafi ya 1 million. Wow, bigenze gute? Ni vya bindi nyene iyo ugeze muri business utanguye gukorana n'abantu hari ibintu hari abantu bakumerera nabi mu rugendo rwawe ko umuntu yampaye stand abantu bampaye stand iyo etablissement harabaye ikibazo batwima amatara. Indya zawe zari zikeneye frigo. Donc rero tubwiye ko amatara azoyaronka me ntibayaduhaye
cabirana nuko jewe c'était nayifata nk'ikintu kigomba kibooster carrière yanje kuko nayo wari winvesti wari yani naguranya amahera ahantu hose mu bagenzi vuga ati ntezwa gukora ikintu kimeze neza kugira ndonke visibilité kandi j'étais bien préparé mais se trouve que nayo nazanye ibikoresho friteuse nazanye micro-ondes ibikoresho bikoresha umuriro gusa et caba ico kibazo et se trouve ko naronka abantu benshi ndabura ukuntu ndabakira urazi kubura amahera abantu bagwa amahera ntushoboye kuyarya kubera ufise ibintu juste udafise ibikoresho j'ai pas électricité iyo ni squat ya mbere nakubise kabisa naradeprimye nk'ikintu c'indwi imwe yonyene yonyene ya kuko ndanye nabubwira ufise abantu Imana yaguhaye abantu baramfashije abavyeyi baramfashije gusubira gutangura kudemara ego abagenzi bamwe naguranya amahera barayampebera urumva nuko ego watanguye ukoresha bike wari ufise amasandwich wavuze ko azeye n'ayandi mapla atandukanye yo hanze ino mu Burundi mbega ibikoresho bikura hehe urakeneye ibikoresho bimwe tuzi tumenyereye kubona ahantu h'ama restaurant cyangwa ama hotel ya hatari canke ukoresha ibyo usanganywe muri cuisine yawe J'adore umuntu hamwe yiga gukoresha ibyo afise hafi kuko en cuisine iyo uzi akazi kawe je nkorera ku bihari donc yego ndabise iyo possibilité yo kurondera le matériel mais aussi ndashobora no gukora matériel idahari kuko guteka vyamye wumva kera kandi ntibamenye bafise ibikoresho donc je dis wa wundi nkunda gukorera ukoresha ivyo ufise kumbabura akoresha utuntu matériel nk'iyishoboka kuko yasinze muri niyo difficulté uvuga ngo ushobora gukora kuri ako nafise go friteuse nafise toaster canke yego watubwiye yuko watanguye gukora ibyo udandaza ubiha abantu ba hafi nyene bari bazi service ukora mbega kugira wilance kuri marché uvuga uti harageze yuko ubu biba public bive bavuga mu bagenzi n'umuryango vyatanguye gute umaze kubishira kuri marché abantu bavyakiriye gute uko abantu bagira ibintu byo guteka ni benshi mu Burundi peut-être nafise iyo titre ya chef mugabo ni benshi donc je suppose que compétition ari remereye vyagenze gute je dirais pas ko jogiye hariyo compétition ego abateka ni benshi ariko comme jewe nagize chance natanguye nkiri muto twa muri generation yanje nta muntu numwe yarahari akora ibintu nk'ibyo byo guteka donc naronka abantu baranyitaho kubera hari banshorera kubera bansutene nkiri muto je me suis lancé muri business nkiri muto kugira bantera intege abandi nabo uko babona nje nakora ibintu bifise qualité nakubwiye nazanye amapla atahandi yarahari gahe Bujumbura nibyo byampaye iyo visibilité yaca narakorera no mu bundi bubare ndaronka bampropose gukorera mu bubare bwabo niho nagiye kwigira akazi neza ko mu gikoni niho nakorana n'ababimenyereye bizana ubundi iyindi forme y'ubumenyi ukamenya nyene ukabona nyene bigenda muri cuisine z'andi ma restaurant ukabona nyene bimeze kugaburira abantu benshi kumenya gukora sous pression yego uyu munsi watubwiye yuko ufise restaurant Kaziuska uriko uranayirenova ni rest art c'est restaurant Kaziuska manda twibagira basha kubera iki gutanguza restaurant yawe kubera iki since ufise ubwo bumenyi kubera iki utagiye mu yandi ma restaurant peut-être bo guhemba nurinde wowe nyene kuja gustrugglinga ku ruhande wenyene ugiye gukorera uyundi muntu le problème ihari ucukorera ku vyiwiwe ku materme n'amacondition yiwe wewe urashobora kuba ufise uzuzanye ama ide maybe azoteza imbere restaurant yiwe unga abarundi ntibavyumvuko umurundi yuguriye akabari avuga ati nkeneye kubona amahera nimba ari brochette ndandaza brochette y'inka gusa canke y'impene gusa umwanya amahera yinjira aja amoke
urumva abandi barondera amahera bamiza kuri quantité pardon ntibaraba qualité. voilà or jewe mfise aho nshaka kugera mfise aho nshaka gushikana iyi cuisine yo mu Burundi nshaka kwiha valeur nshaka ko cuisine turonka valeur donc c'est pour ça naciye hanini umutahe ni jewe j'ai investi en moi-même. Ego hariho interview wakoze muri Siren Vibes aho barakubajije nti est-ce que uramaze kwinventa plat yawe uravuga uti sindagera kuri iyo niveau haraheze umwaka ndibaza est-ce que ubu warageze nk'imyaka 2 okay est-ce que ubu warageze kuri ya niveau yo gukaya plat yawe canke n'ubu biracari muri plan za muri futur? Ico kintu gukaya plat yawe ni ikintu kigoye cane. Je te dis franchement ma variété aruzuye. Ce n'est même pas ça. Uriko urabivuga gutyo gukaya plat umengo ni ikintu gisanzwe. Mugabo en pratique ni ikintu gisaba ubumenyi bwinshi. Ko nakubwira ko gushika ubu nje nta plat dashobora gukaya yiwanje. Mugabo nivyo nkirimo. Avec l'année prochaine Imana ibimpaye ntije ubuzima. J'espère bien ko uzoshobora kuzana iyo plat imwe yiwanje. Yitirirwa wewe? Izokwitirirwa jewe. Kandi urampaye ibintu jodeheza yanje. Ego no musi wavuze ko watangiye 2017. Uno musi haraheze imyaka 5 mbega ubu winjiza gute waragiye urakorera handi waragize business wenyene ku ruhande rwawe ubunye winjiza gute amafaranga uronka yinjira gute? Amahera ndonka y'amahera yo muri burya ndandaza kuri menu yo muri restaurant hakaba amahera ya service traiteur amahera ya barbecue hakaba n'amahera ya location y'ikibanza. Okay. Kuko ndaronka ama événement menshi yaberaga donc ama revenu yanje ivaga hama ikijanye jewe ubwanje amahera nkorera en tout cas uno mwaka nagerageje kwiha agaciro kwifunga ndi agaciro nashoboye guhembwa amahera ameze neza sigaye mpembwa amahera afadika. Afadika ushatse kuvuga ngahe? Uduhe nka intervalle yo barimo? Bivana n'abantu ko ayo ushobora kumpa 500 aho bari kiraka niho dakora 500 hagati ya 500 na 1 million. Mugabo urumva naje ndabisa abakozi ca kubera abantu ari benshi amaboko abiri gusa ntiyokwira urazana abandi. Amaboko abiri yokwira me igituma nzana abandi niko y'abandi shaka kuguha nubwo gute kudugiriza nawe nyine agaciro ko iki kintu sishobora kuzogikora jenyene fo twese tuba turi benshi ubwira azavuga ati ai Bujumbura turabisaba kwizinye kandi bahagaze neza. Yego uratubwiye yuko winjiriza mu biraka ndetse na restaurant yawe mbega ukora mu biraka ibihe n'ibihe biraka abantu bagutumiramo? Tout ce qui est soirée d'anniversaire, ma séminaire, canke imanza z'amadote, amadîner, ama mariage, ibintu nk'ivyo ama buffet. Donc tout ce qui est fête, urabizi batezwa kugaburira abashitsi. Et c'est là que j'interviens. Jewe canza nkakora umuti wanje hama nkingira. Est-ce que mbega wilimita ku vyo guteka bisanzwe canke n'ivyo ku bakinga n'ibindi bintu birazamo? Jewe ubwanje personnellement ikintu ni specializamwo ni fast food. Hari fast food akaba n'ivyo bijanye no kotsa inyama. Ibindi cankorana n'abakolegi banje ndabisaba abantu je na sélectionné dukorana chaque fois ndonse ikiraga bisigura icyo ushaka gufungura cyo wombwiye ko ushaka cake ushaka utuntu tw'udugato ushaka indya zo mu nkono umuceri n'ibiharage icyo ushaka cyose je ndakiguha
Okay. Donc iyo usanze udafite ubwo bumenyi ucuja kurondera uwundi muntu yoza kugira completana kuko naho nozana umukozi aza gukora ikintu ntizwo gushamo touche yanje mu gihe wampemvye ntizwo gushamo touche yanje kuko yabampemba kugira juste naparese mu gikoni cabo. Ego watangiye business nuvuga ni business nawe wayitanguye ivala 50,000 francs uno munsi ugize analyse ya byose ubona yo bivala angahe? Ushatse kuvuga umutahe uravye agaciro ifise nuvuga net worth yayo wumva ko yo baranga kibazo sinagitahuye. Okay, ugitangura nka Kaziuska itaraba restaurant je dirais uvuze ko watanguriye mu ma sandwich urinvestissamo 50,000 twavuga ko ayo ariyo mafaranga tuvuga ko business yawe yatanguriye ko uno munsi business yawe igeze ku mafaranga ngahe? Ushizemo n'iki kibanza nibaza naje ushizemo acaba menshi wowe ushizemo ikibanza donc capital ni ça ni ma 10 millions gutyo. Mugana wowe wishizemo n'ubumenyi n'ibindi byose je nishizemo urumva je valeur yanje marura ati je untoya ati ndagutwaye muri restaurant yanje wewe ndakugura ngahe urumva na mahera menshi. Yego rest art niko yitwa rest art uyibona he mu myaka 5 canke 10 iri imbere? Ndabona nk'ikintu kizoba kiri hejuru cyane kuko à la base c'était un projet yo guhuza la cuisine avec l'art, donc tout ce qui est art, aba peinture, aba artiste baririmba abantu bose muri art kuko la cuisine aussi c'est un art. Donc je voulais allier les deux. Iki kibanza kibe ikibanza ki promotinga aba artistes, surtout les jeunes artistes bashaka kuduga, donc bakaronka ikibanza badugira ngo c'était ça le projet. Donc plus tard nico nshaka gushikako nzoshobore kuba ahantu ça sera un foyer pour les artistes, je veux dire d'art en général. Ego baravuga nkunze kuvyumva yuko iyo umuntu afise ubumenyi kimwe mu bintu bifasha kugwiza ubwo bumenyi no kubuha abandi. Est-ce que wowe ufise abo wigisha woba ufise iyindi migambi peut-être yo gutanguza ngira ngo nk'ishuri ryigisha guteka nubwo twari ishuri communautaire mugabo agaformation gatoya? J'ai déjà essayé ça mugabo nasanze ari ibintu abarundi sinzi ko navuga ngo turi binebwe ariko dushaka amahera yoroshe. J'ai essayé de former les jeunes, nagerageje kuzana ama formation kuko je sinkunda umuntu aza kwiga kugira yige gusa acataha. Je mashaka umuntu yiga kugira nawe yabigire umwuga. Et donc parmi les jeunes nagerageje kwigisha nibaza ko havuyemo nk'umwe gusa yoba atararekura. Donc sinagombye kwitaba cyane gusa ce que j'ai fait nakubwiye ko je fais dans le développement personnel et l'éducation financière nibyo ndiko dajamo kuko byo biri applicable mu madomaine menshi uretse n'ivya cuisine gusa. Voilà kuko je crois les jeunes aujourd'hui barakeneye kugira discipline imbere yo kwilansa mu métier nk'ayo kuko métier nk'izi zisaba discipline ikaze cyane. Kujo ubwanje naje naratakaye cyane mu myaka iheze mu myaka 5 maze ndakora nagiye gutora amahopera yanje ya kwa l'année passée. Donc nshaka kubicisha muri izo formation za en fait hari ubumenyi umuntu aronka mu nzira yiwe yo gutera imbere sibwa wundi utangurana nubwo ugenda uramenya uko iminsi igenda. Turangiza niyihe mpanuro woha watubwiye yuko hejuru yo kuba ubumenyi ni impano tutrouve ko ari impano ufise n'ubuhe niyihe mpanuro woha wo bari kwaradukurikirana peut-être afise iyindi impano mugabo yifuza kuyikuramo ikintu kiri rentable? Kino nohanura nico nyene nari mvuze
uyu nimba ufise impano ari ikintu ushaka gukoreramo tuka ntuzobura soutien. Discipline irakenewe cyane kuko n'umuntu azogufasha kugira agufasha azobanza gukura wowe ubwawe ukuntu wifata. Donc discipline irakenewe no gusenga cyane ubwira Imana ibijemo hama uronka ama opportunité. Yego. Ya nico cyane novuga. Nukoze kubana natwe. Mwakoze gusa ntimwumvirije apana. Tugira tugute hors camera. Hors camera. Ntibaza kumenya ko byari bibishe cyane byari biryoshe. Je ndi mu professionnel, singuta nk'umu professionnel. Ndenda kubaze umuchef abwirwa ko apprécier ivyo yakoze mbere yo kubitanga ku bandi. Oya. Le client niwe apprécie. OK. Gute ngira gutamike. Oya. Merci. Ça va? Biraryoshye. Ufite ngira impression yuko ndi muri bya biganiro tukunze kubona kuri Star Times umuntu ariko araguta indya nshasha. Biratesa biraryoshye. Merci.